Merci beaucoup. Merci. Asante sana uncle. Asante. Asante. Ndakuyewe baje. Murakoze cyane. Ok. Umusaza. Merci beaucoup. Ego. Mama mashuka yanjye bamfotore basi. Sinabishobora. Merci. Para mashuka ndamurabize bigi. Asante. Muyo none ntimungirire nabi. Ekura. Nataka dolari. Unapokea diaspora. Mimi napokea diaspora. Sasa rimwe. Mama ndio nipatoe haji. Napokea diaspora vraiment. Aqui, shule nenda itwara vraiment. Ni demi mbele kama heruka. Ati. Okay. Kazi winzira ariko. Yo, yes, Akunzi ba Star TV. My name is Starboy, the Ship international promoter, international presenter, international boy, Mr. Recorder, Mr. Meet, Mr. Kimararungu, Roving Town, Ubeshi, umukozi wo munzu, Mr. Fasharafashijwe, King of Ladies, Mr. Dora Boy, all the way from Burundi, East Africa, ndetse no ku isi yose. I love support everybody in our country. I love you too if you love me. If you don't, I don't care for that. Neza turi kuri Airport International Merkel Ndadaye aho neza twaje gutegera cyane gusangana no bita Alvera Muhimba umwe mu baririmbyi ba gospel n'ubwo ko bakunzwe hano mu gihugu cy'u Burundi. Nimbuzanye abigeme babiri bakunzwe mu gihugu cy'u Burundi bari muri industry ya 257 Alvera ntiwo musiga ari mu kibanza cya mbere cyangwa icya kabiri wo mushira mu kibanza cya kangahe neza rero muri no mwanya niho duhagaze turamurindiriye avuye mu gihugu cya Tanzania aza kutuganirira byinshi bitandukanye atubwire n'ivyo ibikorwa byari byamujanye muri icyo gihugu cya Tanzania. Murazi yuko jewe nari maze indwi n'inusu mu gihugu cya Kenya nerekereza muri Uganda naho naje mu Burundi kumbure shobore gusanganira umuririmvyikazi wa gospel akongera akaba umukinyi wa cinema. Rero muberedi kumbure tuganire byinshi bitandukanye mubone byinshi yatuzaniye kumbure ndabona imiryango yiwe iri hano abo bivukana abagize umuryango wa Giving Hand and Vocation bari hano n'abandi bantu basanzwe bakorana mu gukina cinema bari hano. Reka rero mube ready cyane twumvirize ibyo agira atuyagire. Thank you so much. Umeze neza? Tayari? Nayibonye mwana. Auza kumuha icyo ngicyo. Karabaye.
merci beaucoup. Murakoze. Merci. Asante sana uncle. Asante. Asante. Ndakuyewe baje. Murakoze cyane. Ok. Umusaza. Merci beaucoup. Ego. Mumwe amashoko yanjye bamfotore bazi. Sinabishobora. Merci. Para suka ndabura big. Asante. Muyo none ngirire na ekura. Nataka dolari. Unapokea diaspora. Mimi napokea diaspora. Sasa nini? Mama ndio nipatoe haji. Mimi napokea diaspora vraiment. Aqui, shuma nenda itwara vraiment. Ni demi mbele kama anga hebuka. Ati. Okay. Kazi winzira ariko. Carlos, paquete. Murakoze baje. Umusirere. Merci. Abandi bantu baje. Wanakumbuye ni. Sasa naenda wakumbuye. Nanenepa. Wow. Oi chayo, urabizi utangurije canke irisoni. Mukora mu ndege nk'iki. Akuza wiremereza ibintu birebire. Yes, turaramukije abakunzi badukurikirana canke abakunzi mukunda bamwe mu artiste bacu banakomeye ndetse bariko barabikora neza cyane. Uno munsi mwiza cyane udasanzwe kubera ko tuje kwakira umwe mu bigeme novuga ko bariko barakora cyane muri industry ya 257 na cyane muri gospel ndetse no muri cinema ndundi. Reka rero tumwakire, karibu cyane Alvera mu gihugu cyawe cy'amata n'ubuki. Murakoze cyane. Urugendo rwari rumeze gute muri rusangi, wari umaze iminsi ngana gute kubera ko igihe ugenda ari benshi batamenye wagiye ryari, wari umaze ikiringo kingana gute, urugendo rwagenze gute muri rusangi? Abo nari maze ikiringo kingana n'indwi zibiri nari ngaha, urugendo rwagenze neza ndashima Imana. Abantu barabonye amasana mugenda savye service wakunzi bawe ndetse n'abandi n'abamesha makuru wari wagiye hehe kize tumenya n'ikintu na kimwe bega ni haro wagiye mu bigo bimeze gute kanke n'ibintu tutashaka kumenya. Muri kamere yanje ndakunda gukora ibintu mwibanga, nasanze ibanga ari ryiza. Amana nasimbiye mu gihugu ca Tanzania. Abantu benshi barambajije wagiye mu bikorwa bimeze gute, wagiye gukora collabo, wagiye gukora iki, ariko sinari nagiye mu bikorwa bijanye n'impano yo kuririmba cyangwa gukora filme, oya. Nari nagiye mu bikorwa byanje bwite bijanye na business, kandi nibaza ko soon abantu bazobibona ko hari ikintu gishasha kigiye kuvuka citirirwa Alvera Muhimbare. Ico nari nagiye gukurikirana hariya kugira bakunda kuvuga ngo iyo umuntu agomba gukora business biba byiza ari we ayikurikiraniye aho kugira ngo ayitume uwundi muntu. Rero nanjye nateye intambwe ndavuga nti reka ntere intambwe nyine nikurikiranira ico gikorwa hamanze ngaruke nganda gitangure ndabikora.
Alvera Muhimbare bamuzi muri sinema bamuzi mu muziki ariko muri ivyo bintu bibiri nta kimwe kigize kumujana mbega Alvera Muhimbare bagomba arondera kandi gatu kugira ngo aronke neza ibihe bintu kuko byakujanye ko tumeze indi business ye mu Rwanda bo hari ikintu kimwe kikunda kukugora rimwe na rimwe iyo uronse amahirwe yuko abantu bagukunda cyangwa bakakumenya ubugomba kubibyaza umusaruro kugira ngo kumenyana n'abantu kwawe cyangwa kuba abantu bakumenye ntibipfu gusa ntibihereye mu kuba abantu bakubwira ngo ndagukunda bereye mu kuba abantu bakubwira ngo ndanezererwe ndakubonye ndifuza kukubona ahubwo ubonye amahirwe yo kugira yico bibyaza umusaruro ukavuga uti reka umuntu azora yifuza kuza kundaba cyangwa umuntu ahora ambwira ko akeneye ko tubonana cyangwa umuntu ahora ambwira ko nkunda nibizohereye mu kunkunda gusa nzogire n'icyo ndamumarira mu buzima busanzwe sinzi ko mwoba bisarana bakamaze bakarengana sorry kumenga hariya hari hanini okay maybe ngira yashatse guca impande yacu ategereye yeah rero nanjye nivyo nagombye gukora navuze nti hambavu yo kuririmba hambavu yo gukina filme ndashaka ko nshobora gukora ikindi kintu ku ruhande gishobora gutuma nkomeza nkaba ku buryo no kuririmba cyangwa gukina filme bizonyorohera cyane ico kintu wagiyemo kizofasha iki abagukunze muri sinema abagukunze mu ndirimbo zawe bo cyane n'ikintu kizobacerekeye abamama ikintu kizacerekeye abamama cyane nibaza ko abakiriya benshi nzoba nkeneye bazobara abamama mu bice ko ngomba gukora amamba bari sishimye kukivuga kubera ko ntarakiransa ndakunda kuvuga ikintu kigaragara kimaze kwambara ubuzima ndakunda kukivuga ariko nibaza ko nta misi myinshi isigaye abantu batakibonye cyari cyanganye muri Tanzania icyambere reka ndagushimire kubera ko watawe yuko gukora music ukaba ufise ikindi kintu ushobora gukora pembeni umbere bizagufasha bivanye n'izina wubatse bisigura ko amaze gutahura ko kubaka izina byagutwaye ingufu nyinshi cyane ndetse iyo business ishobora kugenda neza cyane tubona ko abantu batandukanye turabona abo muvukana turabona abari mu muryango ba Giving Hand and Vocation bavuze ko vyerekeye abamama Tantine wanje mbega abari muri Giving Hand Tantine wanje bamubonye urasa arumva ashaka kumenya uvuze ko ari biraba mama cyane ariko tukaba twaje natwega bamenyesha ntumva ko twikumiriye cyane oya just nagombye kuvuga iyi business ngomba gukora ivyo biraba igitsina umwigeme abigeme abakobwa abamama ku ruhande rw'abasore sindashikanye iyo ubonye abantu bangana guca baje kugutegera harimo abakinyi ba sinema hari nk'umuryango wawe novuga yuko hafi muri rusangi ndetse n'abagize umuryango wa Giving Hand and Vocation bivuze iki kuri Alvera my brother burya ikintu cyambere kigoye muri buno buzima kuronka muri isi none tugezemo no kuronka umuntu agukunda kandi akagukunda atakintu na kimwe agushaka ko atanyungu nimwe agushaka ko usibye kugukunda gusa ama uwo muntu akanezerwa no kubona intambwe yose uteye yo gufata mu mugongo kabone n'ubwo atogira ikintu aguhereza akaza basa akagushigikira akakwereka ati nukuri turi kumwe muri kino gikorwa teruje imbere nibaza rero mwese mwateye intambwe muje kunyakira hano ni mwazanye n'igikorwa cy'urukundo ndabashimira cyane kandi nshimira Imana kubera hajya Imana iza kuguhiguha abantu kandi Imana iguhaye abantu ibiguhaye ubutunzi bukomeye rero mu butunzi bwanje Imana bahezagire abantu bose baje kunyakira ndabashimira cyane n'urugendo shure wari wagiyemo icyo kintu wize muri runo rugendo wari wagiyemo ikintu cyambere nize nabonye kigoye ari naco kintu numva nifuza gukorera ko cyane biragoye kuba tuvugura ururimi rumwe biragoye kuba tuvuga ururimi rumwe atazindi ndimi tuzi nk'icongereza igiswahili burya tuvugishije ukuri ni kurazije ko nkunda kuvugisha ukuri nubwo twize n'igifaransa mu ishuri ntaco tuzi iyo shitse ahantu bakivuga ugacura abatwadi Faransa wagenda uratoragura uterateranya kugira ngo ushobore kuvuga biragera ahantu kugira ngo ushobore kuvugana n'umuntu biba bikomeye even n'icongereza urumva kakanoza nivugisha ngo of course ngo icongereza ushitse ahantu bakivuga ugera ahantu kibagira n'ingene itomati zitwa mu Congereza rero nabonye ikintu cyambere nobwira n'abartiste bagenzi banje n'ukuri tugerageze kw'ururimi Franike je nageze hari yasinobesha hakagira ahantu umuntu ashobora kugutuma kuri radio ukanka kugenda kubera ko utazi ururimi turabwira ati I know urazi Congereza umugabo akavuga tanda kasura tu even n'igiswahili je navuye ngano mbanze igiswahili cyo mu biyenzi abantu bahora banefona nkumva turavuga n'igiswahili cy'isari cyarakamye
cyarakamye ukavuga igiswahili umuntu akakubaza ati natanguye kugira challenge ya mbere nayifatiye mu ndege umuntu mpaye bajya bakora mu ndege ndamuhereza umuzigo cyane amubwira ngo naweza ngo ni kama ni sinzi ngene nabivuze nuko ubu basi bakankosoye kamwe ngo naweza nitiria huyu mzigo nifanye nini unaweza nitiria huyu mzigo asema kutia au kuweka niweke means what nukuvuga uku kuntu twebwe kubera twese tuba tutakizi wewe umbisavuze ngo nitiriye uhita bari nako ndakubwiye tia ariko bari yabo gutia ikindi challenge nagize nururutse umuntu aje kuntora caramubwira ngo ndugu yangu ngo sinikazimia wakambia hivi kuzimia huku uvuze ndaraba kumbe jewe nilikuwa nasema nitapotea urumva kuzimira nilikuwa kuna tufati kirundi my goodness tufati kirundi tukashaka kuzigishira mu ndimi zose urumva ni kuzimira nitazimia niona je numva kumbe kakantu ko nitazimira ni kirundi twashize mu Giswahili rero bo nibaza twogerageza uko bishoboye mwanya mutonya turonka tukaza turiga indimi I think ko bizodufasha dusohotse hano hanze ku buryo umuntu ashobora no kugenda muri bino bihugu bivuga icongereza n'igifaransa umuntu agabayo kwisanzura agakora interview ahariho hose atakibazo na kimagize ikindi kibazo numva no kubaza umuryango wa Giving Hand and Vocation muri gukora urubanza rudasanzwe aho nuvuga yuko mwaze byinshi bitandukanye ariko inyuma y'urya rubanza twitege iki kwera ko ari benshi barindiye izindi reaction kumbure zigaragara mu muryango wa Giving Hand and Vocation nibaza turi ku kivi turiko turakora nakubwiye sinkunda kuvuga ibintu bitarambara umubiri nkunda kuvuga umubiri sinkunda kuvuga ibintu bitarambara umubiri mvuga ngo turiko turategura ibi kubera ko turabana Frank urabizi umuntu arapanga Imana nayo igapanga ibyayo uno musi ushobora gupanga ikintu ugasanga ntikigenze nkuko nagishaka swate nkagiheba cyangwa ugasanga bifashe indi nzira bitandukanye n'ivyo nayo naravuze kuri kamera bigaca bigorana ariko nibaza ko soon ku bantu bazoshaka no kwifatanya natwe bazobona igikorwa gisasa turiko turategura bashobore kuza kufata mu ngongo urubuga rwawe rwa Facebook wibye uno musi uko rwa postingwa ko ibitera soni nka Ruvera umwe mu baririmbyi b'indirimbo mpimbazamana mu vyakira gute iyo bishitse mukabona urubuga rwibwe ari ugwawe uko rupostingwa ko ibitera soni bon si bibi ku ruhande rw'abitwaye kubera ko maybe ngira nibyo yifuje ko abantu babona ko ari byo postinga ariko ku ruhande rw'uwanje nanjye si bibi kubera abantu barabizi neza ko urubuga rwanje bagwivye ariko ndizera burya dusenga Imana nziza ari gihe babona rujya rubuga ndasubiye ndarupostinze ko nanjye ari gihe babona ndasubiye ndarupostinze ko kubera ko uwayivye yakoresheje ubuhinga bwa none mwese murabufise nawe urabufise maybe uzomfasha kugira ngo turabe ko bijya bintu bizahagarara page twisubirane ariko narabonye kuri ya muntu n'umurundi uriya muntu yantwaye page ya Facebook n'umurundi pe kubera ko nigeze kubipima rimwe postinga video kuri stat yanjye ya WhatsApp mbona atani minota 10 irahera arayitoya ipostinze kuri Facebook umuntu ufite muri nimero yawe maybe ashobora kuba ari n'umuntu nkurikirana kuri nimero yanjye rero ndamubwire naramubabariye kandi ya page nzoyisubirana ntayifate nk'ari page guye uko bigenda kose iriya page azoyinsubiza kandi ntibaze basubira ibyo bintu ntabwo ari byiza umwaka uheze w'ibihumbi 2024 mu mpera ndetse no mu ntango z'umwaka 2025 Ruvera Muhimbare yagiye atoye igikorwa bigiye bitandukanye barakoze igikorwa mu ntara ya Gitega Bujumbura kandi urasubira kandi urakoranya abakunzi bawe mu gutangura umwaka 2025 nibihe bimeze gute kuri wewe uri kurabamo mu minsi ya mbere bahora bambaza ngo birakorohera kumanaginga kuririmba gukina filme nkabivuga ko byoroshe kubera bitari bwo byaguke nari nkiri wa muntu ntari bwo nigire confidence ku buryo nshobora kuvuga ati ibintu ngoma ndabivemo nk'ibintu byanje niyo mpamvu navuga ngo kwandika indirimbo n'ibintu bisanzwe kubera sinabifata ko biri serious ariko aka kanya bavuga biri serious cyane serious Imana ihabwa icubahiro nibagakata nzobamfuye urumva sinabifata ko biri serious ariko aka kanya kubera ko ndabisize ku mutima impano zanje ndazisize ku mutima nibiba byoroshe ndi mu bantu sometimes hari igihe bihora bishika hashobora kuba noshika ijoro ryose rigahera ntaryamye
biriya bintu bisaba ko dukoresha ubwenge kandi urabona iyo turi ku murango nk'uku amamodoka barengana ibintu byinshi birabigira ugaca ufata umwanya ukagema ku mugoroba mu ijoro abantu bose baryamye nawe ugaca uterama kugira ngo urabe ikintu ushobora gukora kivamo ikintu cyiza. I hope ko uko bizotera bija imbere abantu bazobona ko hari ikintu kiriko kirahinduka haba mu bikorwa byanje byo kuririmba haba mu bikorwa byanje byo gukina filme twifuza ko biba international. Muri filme ngora bahe oya narabeshe abantu bamba barirembo niyo no gusaba imbabazi abantu nabwiye yuko meze filme mvugishije ukuri igihe navuga ko naye ba filme kwari ko kuntu umuntu agenda karaba commentaires z'abantu kuri Facebook nari ntaritora ntarumva ikintu nkwiye gukora nka jewe ama nkagenda kuri Facebook nkaraba commentaires z'abantu buryo banuka bakambwira umukozi w'Imana n'ubukwiye gukina filme umukozi w'Imana n'ubukwiye gukora ibi nibi hama nkumva nanjye ndabishize ku mutima hama nkagenda nkana ama message y'abantu benshi bambwira Imana yabatumye mwe gukina filme abavugishwa hama nkavyakira nico gihe nafashe umwanzuro ndavuga ngo ndahebye gukina filme mugambo nyuma nasubiye inyuma nanjye ndirimbura ndavuga finalement nka jewe nkitaye kundi muntu wari wo wese what can I do maze kuvyumvira rero nabonye ko muri ibyo byose maze kuronka ngomba gukomeza gukina filme kubera ko n'impano Imana yampaye. Yes, uno munsi uragarutse mu Burundi ibikorwa byihuta bya hagufi nibihe mu gihe twashaka gusoze dudushika mu gice cy'umwaka ibikorwa byihuta ibi ugiye gusora indirimbo. Nifuza ko igikorwa gikurikira abantu benshi barabinsabye kandi ndiko ndabigerageza nifuza ko indirimbo nzoba izobari mu Giswahili. Cyane igikorwa cya mbere hama nibaza ko igikorwa cya kabiri ari kizokurikira ibikorwa nari maze iminsi mu gihugu cya Tanzania. Kabisa kumbure ntitwikunde turabona ko hari abantu benshi bakurindiriye reka turangize kumbure tukwifurize ibikorwa byiza mwakoze kuduha umwanya je na mugenzi wanje Frank mani bahezagire kumbure tubifuriza umugisha. Ndashimiye Star TV ndashimiye African TV ko mwaje kunyakira ndashimiye n'abakunzi ba Star TV na African TV Imana bahezagire cyane. Ndashimiye na Big my brother Big Imana bahezagire n'abantu mwese mwaje kunyakira Imana bahezagire cyane. Yes akunzi ba Star TV muno mwanya turi kumwe numwe mu bigeme novuga yuko bakunze kuba bari kumwe cyane na Arvera ndetse basanzwe bagize umuryango wa Giving Hand and Vocation umwe mu bantu bari hagufi ya Arvera buri kintu cyose kiba giteguye cya Arvera yaba surprise iteguwe uyu unya bari mu admin gwaba urubanza ruteguwe uyu unye abari mu chef w'urubanza rero turamwakiriye kandi mu bwa Star TV bamwita Ivete umwe mu bantu nanjye namenye kwera ko cinema reka rero tumwakire kandi mu bwa Star TV karibu cyane umeze neza. Ndashimira Imana murakoze cyane. Usa neza mwana. Umwe mu bantu bavuga yuko baje gusanganira cyane gutegera umuririmbyikazi wa gospel ariwe Arvera ariko kandi hejuru y'ivyo wajuzanya akantu ko kunywa abandi twabonye bazanye amashugwe we wizaniye ka mirindi ubundi bivuze iki? Iyo umuntu avuye mu rugendo igihe abashonje cyangwa anyotewe kandi nk'abandi ibintu akunda kamirindi aragakunda cyane niyo mpamvu navuze ati reka nkore kano ndamwakirize ako kunywa kubera ko ndabizi ko afise inyota. Wicaye ahantu uravuga ati kumbure ndamushiriye amashugwe ashobora kuyafungura. Ntashobora kuyarya ntashobora no ariko mwe yagize akananywa urabyumva nawe amataca agaruka kabisa. Ubundi iyo tuvuze izina Arvera Muhimbare ubuzima bwa Ivete izina Arvera Muhimbare rivuze iki? Arvera ni inshuti yanjye magara. Arvera twarabaye abagenzi tuvamwo abavukanyi ku buryo n'ababyeyi bacu baratinda mwese aravuga ati uyu n'umukanya umuntu wese atwakira nk'umukobwa wiwe Arvera akanyakira nk'umukobwa wiwe mama wanje yakira Arvera nk'umukobwa wiwe twarabaye nk'umuryango bitewe n'ubucuti bwacu bwarakomeye niyo nkosheje arankarira akampanura akambwira ati ahantu ntibikunda ko bigenda uku hano bitegereza kugenda uku nandi iyo mbonye hano bitagenda neza ndamuhamagara ati aha hantu oya tegereza kugenda uku rero nubwo nuko tubanye turahanurana muri ibi na biriya kugira ngo bazi ko umuntu atama nubwo tuba dukuza tuba dukikeneye impanuro Arvera ni inshuti yanjye magara. Dusubire inyuma gato
numva shaka kumenya mbega ubucuti bwawe na Alvera bwatanguye gute muri rusangi nimba ukicibutse? Alvera nkimubona twahuye dufite filme tarahuye numva umutima wanje arakwirwa mu mutima sinzi mvuze umuntu yakwirwa mu mutima ni umuntu ubona ataco muravugana birebire kumva yuko umukunze nawe ubwiye bigenda uko nyene turatangura ubucuti bwacu kuramukanya gutemberanira mfise ikintu kimbakiye nkamwegera nkamubwira ati iki kintu kirambakiye akanshira ku murongo bigatuma ntagira stress kamba hafi nanje afise ikintu kimubakiye nkamuba hafi byatanguye uko mu ncamake. Tubwire karite umuzi ko Alvera atarigera tubwira canke twe tutamuzi ko na cyane cyane wowe umwegereye cyane. Alvera ndamuzi ko afise umutima mwiza ni umunyamahoro ariko byo turabizi. Bezwe ngere muzi nanje n'ibyo muge tubwire defa taratubwira ariko wowe umuzi ko nta defa ndamubona. Ibyo teka ndagushimire cyane wakoze kutwitaba mu Mbwa Star TV. Imana igwezagire cyane. Namwe muhezagire. Thank you so much. Yes, ndaramukije akunze ba Star TV mva mukagera muri uno mwanya nawo turi kumwe na Mimimire mwe mu bantu bavuga yuko bari baje gusanganira cyane gutegera umuririmbyikazi wa gospel ndetse akongera akaba umukinyi wa cinema. Mimi karibu cyane. Urakoze. Umeze neza? Yego. Amakuru y'imisi? Imeze. Inyuma y'igihe kirekire tudakorana turasuye guhura kandi waje uje kusanganira cyane gutegera umwe mu bakinyi ba cinema ndetse bisanzwe munakinana wiyumva gute muri rusangi izajyaho rivuze iki ku buzima bwa Alvera cyane ku bantu basanzwe babakurikirana? N'urukundo. Ubundi ushira urukundo imbere. Wandiganye gutegera muhimbare wanje n'urukundo. N'urukundo. Bivuze urukundo. Bivuze urukundo. Ariko urukundo ruba rufise ico cya numva shaka kumenya neza na neza ubwo rukundo usanzwe ukunda Alvera neza na neza. Intango yako yavuye hehe mwahuye mu buryo bumeze gute tuje twisozerera twigiye? Okay, Alvera twatangiye kumenyana mu rubanza rwa Sabas menga ari muri mariage akiri mu journaliste abantu benshi bazi ngo Alvera twamenyanye muri filme habe na gato ati gushaka ko content karampangiye ngo bashaka kumfotora icyo gihe yari mu journaliste menga kuri bari buja kwa ibintu nk'ivyo so rero nyese tuzakundana nyene tukibonana uwo munsi wa mbere ambonye nanjye no munsi wa mbere ndamubonye turakundana duhana contact guhera icyo gihe baciye twiyumva namwo kugeza uyu munsi turakundana cyane ndamukunda kandi nawe arankunda cyane murazi ko nanjye igihe nari nagiye yarazi ko ntegeye so ni kuvuga ngo tubanye nk'abasisa n'umuvukanyi n'umugenzi kabisa. Akabazo cyo wigendera kwera ko two turagenda inama yararangiye nyuma y'inama hagiye kubiki? Nyuma y'inama hari kibombe gikaze kubanziza kubabwira kuri Star TV. Merci beaucoup. Sarbo. Yo, cima da rengana nacho. Nakubali sana kwa. Rengana nacho.